prière de pétition si ibintu basengera mu ishengero na hantu uja wenyene. Imana kimwe cyane uraja ahantu wenyene ugapresenta impamvu ukaganira n'Imana ukavuga ati Imana kubera iki waravuze uko mwijambo ryawe rivuga uko bene data vyase ongerako uyu munsi vyase nejo subizako mu ndwi imwe vyase no mu ndwi kurikira subizako. Biri tubwira ngo umukozi w'Imana Eliya ngo yari umuntu nkatwe ngo yarasenze yinginga ngo imvura imara imyaka Amahoro ya Kristo ari kumwe namwe. Turashima Imana gusubira kugaruka ni CANAAN TV. Umukozi w'Imana Clovis muri kumwe. Tutangura dusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhezagiye icubahiro n'inganje n'ivyo bihe bidashira. Uradufasha mu buryo budasanzwe, uradukunda ukatwitaho. Aba bantu badukurikirana ubuzima bwabo uko batwumvirije bugahinduka mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye ko n'ijambo ry'uno munsi riza kuzana ivyimviro bishasha n'amadecision mashasha ku muntu wese aza kuryumva mu izina rya Yesu Kristo. No dusenze twizeye, amen. Mu burongozi bwa CANAAN TV turabashimiye cyane kuba baduhaye undi mwanya wo gusubira kubana namwe. Imana ibahezagire kandi cyane kandi bagure. Dufise yindi série canke akandi gace two kwita prière de pétition. Twarize mu misi iheze hano turiga kuri prière de la foi. Turerekana ko mu isengesho ryo kwizera nico no kwita aho ni kibazo kiri hano ku isi kiraba wewe gusa. Biratandukanye gato na prière de pétition. Mu isengesho bitwise prière de pétition, isengesho ryo kwinginga biratandukanye n'isengesho ryo kwizera. Isengesho ryo kwizera ni ikintu kinyerekeje kandi kwizera ni ikintu kiri ngaha ku isi ngira mpindure nisunze ko ndi umwana w'Imana mfise ico no kwita autorité d'un roi, ndi musi wo ndi bw'ami bw'Imana, ndi musi ndi umwana w'Imana. Nababwiye ngo muri prière de la foi ugomba kugira compréhension y'ingene wacise umwami muri Kristo Yesu. Ibintu byose ngira mvuge mu isengesho ryo kwizera ndabivuga nisunze ijambo ry'Imana. Imana shimwe cyane. Birakomeye cyane ukwizera muri no sens ndiko ndabivugamwo. Si muri sens ngo ndabagarura habe namba aho menga hari ikintu nkeneye gushikira nkavuga ati Imana iki kintu ndacizereye banze besure yuko ico kintu wizere gifatanye n'ijambo ry'Imana. Imana shimwe cyane kandi muhemu w'Imana w'ugicamuzanye yaze kuduhishurira ko ari cyo gihe cacu. Imana shimwe cyane. Hari abantu benshi usanga ari ibintu yashize ku mutima akavuga ngo yizeye muko asanga sico gihe cavyo kandi bifatanye n'ijambo ry'Imana. Imana shimwe cyane. Muri ico gihe haba hari ico no kwita agasembwa gakomeye kandi cyane. Rero ikintu twavuze muri prière de la foi mu isengesho ryo kwizera twarerekanye uko utegereza kuba uri umuntu afite ico no kwita repentance, ati yihanya si vyumviro byihanye. Kwihana twavuze ko bisobanura iki? Twerekanye ko kwihana n'ubushobozi bwo gushobora guhindukirira ukuri n'ahantu amajambo mvuga amasa 24 kuri 28 n'amajambo ahwanye n'amajambo Imana yamvuze ko sinigera nca haruhande y'ijambo ry'Imana mu gukora business yanje, sinigera nca haruhande yo kuvuga abatwara Burundi, sinigera nca haruhande yo kuvuga ivy'isukari n'igitoro nama ndabivuga uko data mpaye kubivuga. Ntushobora gusanga guhemana naguke mu minwa yanje. Ni example ndiko nafata nta guhemana na Bibiliya ni kwivuga ngo mu minwa ya Yesu Kristo nta guhemana kwarimwo. Bibiliya ivuga icyandiko twasomye ngo mu kanwa k'umuherezi niho bakwiye kurondera icitwa ubwenge kuko ari umuherezi w'Imana niwo muhuza w'Imana n'abantu muri Maraki igice cya 2:7. Bibiliya kandi kavuga ngo iyo muvuge nk'aba giziki abavugishijwe n'Imana. N'ibindi vyandiko vyinshi bigenda bitwereka basure certain ko caractère yawe ingeso zawe zihwanye n'ingeso z'Imana. Muri ico gihe uraza kugira iki gukomanda ikintu kikaba. Naraberetse ko ikintu nikiza kuba kubera ndakivuze mu izina rya Yesu Kristo gusa. Bese barakunda kuvuga ngo urumva uratura, we watura ni gute wubatse. Ibintu nibiza kubera watuye, biza kuba kubera karite y'umutima wawe, ingene uvuga abantu, ingene ukunda bene data, ingene wimvira abantu. Imana kimwe cyane utegereza kuba sire sete ko biri mu cyo tukwera ku Imana. Harimo gucira bugufi ijambo ry'Imana, uremera ugukosorwa n'ijambo ry'Imana. Igihe cyose ijambo ry'Imana rivuze ucuvuga ati yes ivyo nyene uvuze nivyo nta bindi nzikirese ivyo nyene.
Imana ishimwe cyane. Ako nakantu twerekanye gatuma ushobora gukorera muri prière de la foi. Akandi ka kabiri, you need to be under presence. Utegeza ko umuntu aguma muri presence y'Imana. Twaravuze ngo kuba mu mpwemu no kuba muri presence biratandukanye. Kuba muri presence, abantu bose bize Yesu Kristo bari mu mpwemu, n'abanyempwemu, ni vyaremwe vy'impwemu, turi vyaremwe vy'impwemu. Imana ishimwe cyane. Muga rero kuba muri presence ni kuba musi ya gouvernement spirituel, ni gouvernement ya mpwemu yera. Ndi musi butware bwa mpwemu yera, nzivyazi ivyambwiye kugira nivyo ngira, iyambwiye kuja niyo nja. Muri ico gihe ndi musi butware bwiwe. Muri ico gihe biraza koroha ko hano kwinshi nshobora gufata itegeko kandi rikumvigwa. Imana ishimwe cyane. Niwiyumvire kwatura ikintu ku mwana wawe, banza ukosore, banza witransforme, nja kwijambo ry'Imana ribanza rigutoza indero, ribanza riguhe forme, rigukate, birivuga ngo ijambo ry'Imana n'imbugita ikata. Bavuze ngo n'imbugita ikata, ntuce wumva gukata ibindi by'ahandi gusa. Banza mve ko ari imbugita ikata, we ikagutumbereza, ikagukura ko kubona ibintu byo mu Burundi nk'abarundi, ikakubona ikagwa kubibona nk'umwana w'Imana yavukiye i Burundi. Imana kimwe cyane. Kandi kantu nashaka reko dushira ko gakomeye cyane. Mugabo hari utundi duce twaciye ko nashobora kwibagira, na gace nerekanye ko muri prière de la foi kimwe mu bintu bikomeye cyane muri prière de la foi amaze gutera imbere, ugendera muri sainteté y'Imana, muri pureté yayo, caractère y'Imana iboneka kuri wewe, ivyumviro vyawe ni ivyumviro vy'ijambo ry'Imana. Hageze kuvuga ibintu byose bivuga nkuko data yari kubivuga. Hageze kuvuga ivy'amagara ntiwigera uvuga ingwara wabonye, wamuvuga ivyo Yesu Kristo yakoze gusa. Ufise ishaka ry'ubutumwa bwiza, ufise umutima w'Imana. Muri ico gihe twaciye tuvuga ikintu gikomeye cyane, ugomba kumenya, ugomba kutaduta, ugomba kutagira amadute. Utegereza kuba umuntu ari précis. Oh haleluya, nta dute mfise, kirazira kuduta. Narerekanye amadute ubwoko biri bw'amadute. Narekanye ko dute zo mu vyumviro zizananwa n'ama-image y'ibintu kanaka wabonye. Satana akakubwira ati nivyo ukunda kwera ama-image ati Burundi, akakwereka image y'u Burundi, akakwereka nyene Satana akabipanga mu vyumviro vyawe. Ugasanga nyene waragize ahantu warafukamye ati yego kweri ibi nivyo ukunda, je nta mariage nogira, je urya ntiyonyemera, jewe nta business notanguza i Burundi, biya nivyo. Nico no kwita assumption, ni twavyese ko ari ibintu nibizazane Satana créa mu muntu. Utegereza kugera ahantu aho hata dute ufise. Gira kabiri ni dute nishe tustaga, naho umuntu mu gitondo avuga ko Burundi bumeze neza, ku mugoroba agaca avuga ati shaha mu Burundi nta kigenda. Imvugo zibiri. Imana ishimwe cyane. Muri ico gihe umuntu yirinde kugira ko ari kinazoronka, utegereza kugira nta dute ufishe. Ikigira kabiri twaravuze ko utegereza kuba specifique. Utegereza ko umuntu atumbereye karasa ku ntego. Alleluia, urarasa ku ntego, uratumbera. Bartelemayo yabwiye Yesu ngo ndashaka ngugirira imbabazi. Yesu mbwa ati no, oya vuga icyo ushaka, tumbera, rasa ku ngingo, ba specifique. Hari umuntu agenda agasengera abantu kaza wumva ngo urumva ngo ingorane ziri ngaha mu rugo zose ngo ndazikuyeho. Nta ngorane ziri ngaha, nta sengesho gitwa ingorane zose zo muri uru rugo. Tumbera, mvuga ikibazo kana kantu kiri. Imana kimwe cyane ngo Imana kugirire neza, vuga gute? Tumbera. Imana kimwe cyane, tumbera aho hantu kene ko uwo muntu agirirwa neza, havuge. Ikindi kintu twavuze nico no kwita kuba ufise ijambo ry'Imana muri wewe, uremezanya n'ijambo ry'Imana, uremezanya n'ijambo ry'Imana, kirazira guca haruhande ukuri kw'ijambo ry'Imana, urakugumana. Imana kimwe cyane. Aha rero twagira ngo tuze kukandi kantu gakomeye cyane, nico twise prière de pétition, isengesho ryo kwinginga. Isengesho ryo kwinginga aha biratandukanye cyane no kwizera. Kwinginga ni ikintu kiraba abandi bantu, ni situation ishobora kubiraba abandi bantu. Imana tumwe cyane. Ni nk'akaroro naratanze karoro ku mvura, imvura igirigwe ntushobora guca uvuga ngo wamvura ndakubujije kugwa. Imana tumwe cyane. Ntushobora guca uhura n'umukobwa mwibarabara guca umubwira ngo wa mukobwa we ngo ubunyene ngo ndateye ko ndakurongora mu izina rya Yesu. Oya, bise nibibaho. Ni ikintu kimuraba nawe kikuraba. Hategereza ko icyo no kwita kuganira, hategereza ko icyo no kwita gusharinga, gupartager ivyiyumviro. Imana kimwe cyane. So rero hano turerekana ingene bitandukanye no kwizera, isengesho ryo kwizera n'isengesho ryo kwinginga. Kwinginga na hanu mpresenta ama reasons, nda presenta impamvu. Imana kimwe cyane. Ndazipresenta izo mpamvu nkazipresenta ku Mana. Dusome ivyandiko bimwe. Dusome hano mu gitabo cha Yesaya 43 umurongo wa 25. Jewe ni jewe nyene managura ibicumuro vyawe
kubwanje nyene, kandi ivyaha vyawe sinzosubira kuvyibuka. 26 nyibutsa. Uravyumva? Imana ikuravuga ngo nyibutsa. Harimo akantu ngo tuburane. Imana shimwe cyane. Shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindanishirizwe. Mwumvirize, shinga urubanza rwawe. Nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe. Prière de pétition na hantu meze nk'umuntu ariko aradefanda waburanira, meze nk'umuavoka. Imana kimwe cyane, ndadefanda, ndapresenta ama reasons, impamvu, nderekana impamvu, nkavuga ati Imana, imvura kubera ntushobora kuyihagarika ukoresheje autorité. Imvura uyihagarika, urapresenta ama raison, impamvu, ukerekana ati Imana, kubera wavuze ko kino ari cyo gihe cyuko ngenda kuvuga ubutumwa bwiza mu Kamenge, none raba imvura yagirigwe, waravuze ko keneye abantu bawe kuko bamenya ukuri, bagakizwa bakamenya ukuri. Nanje n'ivyo byari binjanye mu Kamenge muri domaine yo kudandaza inka. None rero Mana iraba, alleluya. Kandi iyo uri kurapresenta impamvu nk'umuavoka uburanira umuntu, no present impamvu imwe. Rondera ivyandiko, soma ibitabo by'abakozi b'Imana, kurikira abandi bakozi b'Imana, umviriza abandi bantu babikoze, rondera mwene data wundi wone umenga arabikurusha agira ivyumvira guhayeko, kugeza yaho bitangura kukuzura. Mvuze go present impamvu, Imana kimwe cyane, ndacyari muri presentation y'impamvu. Mugabo hari ikindi kintu bita to bargain, guharira re kuri izo mpamvu, kuzipresent Imana kimwe cyane. Utegereza kuzizana izo mburano ukazipresenta Imana, mugabo kandi ukamenya kuzijustifia. Uzijustifia ukoresheje ijambo ry'Imana. Data ndagushimiye cyane nk'akarorero, ingwara yaje ubwo nyene ikintu cyambere cya wibuka birivuga ngo mushisha gwiwe twarakize. Akarorero icyo cyane ko kimwe gipresence kabone menga ntaco rondera ikindi cyane kushirako. Vuga ati data wavuze ko umuntu agukurikira atazo kugira abone umwijima namba, none iyi ngwara no umwijima, iyi nta kibanza se ku buzima bwanje, ongera ko ikindi cyandiko. Mugabo rero ntuvyongera kubivuga gusa, urabisengera mu mwanya munini, kandi nimba ufise iyo ngabire ugasenga mu ndimi zitamenyekana cyane. Kubera iki birivuga ngo dusenga mu ndimi zitamenyekana, tuvugana amabanga n'Imana. Imana kimwe cyane, vuga icyo cyandiko congeremwo, ongeramo ikindi cyandiko, zana ikindi cyandiko, zana ikindi cyandiko, zana ikindi cyandiko, ongeramo ivyandiko, hamwe impamvu zawe zitinda kabisa zumvikana. Imana kimwe cyane. Mon frère, aha rero nta kureka, aha kandi ntibarira, aha nibatakamba. Prière de pétition si ibintu basengera mu ishengero, na hantu uja wenyene. Imana kimwe cyane, uraja ahantu wenyene ugapresenta impamvu, ukaganira n'Imana, ukavuga ati Imana kubera iki waravuze uko mwijambo ryawe rivuga uko, bene data vyase ongerako, uyu munsi vyase nejo subizako, mu ndwi imwe vyase no mu ndwi ikurikira subizako. Bibiri tubwira ngo umukozi w'Imana Eliya ngo yari umuntu nkatwe, ngo yarasenze yinginga, ngo imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, ngo arasubira arasenga yinginga, imvura isubira kugwa. Imana kimwe cyane, Bibiliya ni kwitubwira ngo yari umuntu nkatwe, ni Eliya yarakoze icyo no kwita prière de pétition. Yari inginze, yagumijeko, yarazanye impamvu z'ivyo ariko birakogwa n'umwami w'ico gihe bibi. Arapresenta Imana, nta kindi mbona cokonda atari uko imvura yogwa kubwibi nibi. Rero Mana ubu naho imvura imaze igihe kinini itagwa, ubu nubu kubera ikintu kireka imvura igwe. Ni murabe biri tubwira ngo aratumye Gehazi uwamukorera ngo amutumye akaraba akamubwira ati nta iriyo, ntiyigeze arambirwa gusenga. Uyu munsi kibaza abana b'Imana benshi baheba kare. Elisha ntigeze aheba gusenga, yagumijeko, yagumye asenga. Mon frère, nubwo kijya kintu wabonye gitandukanye n'icyo wari wize, bandanye ushirako, rondera ibindi vyumvira ushirako, rondera ibindi bintu ushireko, nturambigwe, ntucike inkokora. Nico bita prière de pétition, gumizako. Igihe kimwe Israeli yarigeze ko iri mu ntambara, Mana kimwe cyane, iri mu ntambara habaye ikintu kimwe gikomeye. Hari umwami w'ikindi gihugu, Israeli Imana yari yamaze kudeklara kwitsinda. Mugabo uwo mwami sinzi ngene yakamuciyemo, ngo acafata umwana we aramutema, amuhimburamwe ibice.
aca mutanga kw'ikimazi. Ubwo nyene Israeli icitangura gutsindwa ihanga ry'Imana. Bisobanura iki? Uyu munsi ari ibintu Imana yakuvuzeko mon frère, menya ingene uharira, menya ingene presenta impamvu kuri ico kintu Imana yakuvuzeko. Bara presence impamvu uwo mwami abanyesheretse baratsindwa. Niye mpamvu? Rondera impamvu, gwiza ijambo ry'Imana. Impamvu tuzipresenta dukoresheje ijambo ry'Imana. Ntidupresenta impamvu tuvuga ngo Mana ngo niwiyerekane ngwesha icubahiro. Turondera ijambo ry'Imana, turondera ivyandiko biri presi, turondera ijambo ritumbereye, tukarigumana, tukaripresenta, tukarivuga, tukaryatura, tukarishirako, tukagira amave, tugasubira ca kintu kimwe nkakigumako. Nubwo ntabonye inyishu y'ico kintu, sinizera yuko atanyishu yabonetse. Nizera ko inyishu ari uko nabigumye nkagumako nkasubiramwo nka presenta maka nkagumako. Imana bahezagire cyane. Turafise mugabo ivyandiko bimwe tushobora kuba sijera gusoma, muze gusoma Hosea igice ca 14, hariho icandiko kibivuga. Hosea igice ca 14 mirongo ya kabiri hamwe na Yesaya umurongo wa mbere igice ca mbere umurongo wa 18 haravuga ibintu vyo kuharira gupresenta amarezo Imana, gupresenta impamvu Imana. Imana ibahezagire kandi bakomeze cyane. Shalom.